ngiyi Karimesto siba ishuri Christian International School Charama ryayibazaniye. Hey guys, ni OLG Oleg. Nkuko mumbona ngaha naje gutumira abantu bagiye batandukanye. Kwinjira n'amafaranga 3000 muri VIP naho nta mafaranga 5000. Ntutangwe ni kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi ko 12 umwaka wa 2022. Krimesi izotangura igihe cy'isaha 9. Ku batahazi ni muri quartier Charama Avenue Mugunga. Christian International School Charama ni kubwanyu. Nza kwisanga nje guhuna amaprota y'abantu winjira no kugaruka. Ujeje utwariganye mwishure rimwe siba bufra. Yes, reka nanje ndahuko anje nokonye Muntu gira urabi sinema nta kindi usabwa gira like na comment na share twagiye. Nacho gato banguka Umvagori ati rero jewe aho wangerekeneranije aho wambyiye ko Dani ari cyanye yoba aba naragiye ndamurondera ndamubura. Ikintu kihari rero kinzanya ndashaka idonido etape pour etape escalier ku yindi umbwiraho Dani yoba ari. David urazi ko namara kubwiye uze ngaha wambariye none nkubaje gukuri kutari wambariye kwanza kata telefone fise bisaba tuze dupanga ukuntu wewe uza kuko ushobora kunshira mu bazo cyangwa ukishira mu bazo imbere uko uzanga umviriza ari kintu kihari. David je ubu Dani ndaza hano aho sivyo na telefone narayimuhaye ndamukenera ndaza ko nshobora kumutora. Urabona hamwe hari ya hepfo ukasuku uwo kwibara baruko rije rimanuka hari ya hepfo uko uteruganda hari ya kujya kane hari ya hariho ahantu hari igiti cy'umwembe uko mu rupangu nyene rubayabaye nyene rusa nabukonje ushuhabona nyene urikamanuka hari hepfo sivyo niho baba hariho nakantu wamenga nagafuta hariya ukuntu nyene tubibona nyene uko niho baba sivyo kandi ikintu naco ugomba kumenya uravyumva muri no misi iyi misi ibiri ejo canke hirya yejo urinde kuza ngaha kuko jewe n'abadani n'abafamba n'abafatima buryo bose ubona hajya bajya nyine ubona bari muri bijya bibazo ejo canke hirya yejo turashobora kuza gutera ngaha wirinde ugarageze kuza ngaha muri no misi ibiri tutabivuganye canke naho adresse naguhaye wayumvise nayitegeye ugende rero hariya kwa badani uje hamwe nabo umunsi wo kuza gutera muzuye muri kumwe nawe twinjirire hamwe twese nawe urimo aho dufashe urugamba kirumvikana yewe ngiye amagora atakora hasi kandi urakoze kumburira imana gweza gira sawa. Cyo mpamagariye kandi ukoresha umwanya muto n'ubangutse. Ciwe Boriati je yarampamagaye akimpamagara ambwira yaho Dani Fatina Famba Chamama aho baba ciwe aho baba yarakubwiye Jenara foto n'amaso urahazi nabuza pe aparenyi n'ijya misi akoresha mu gufotora bya ariko rero acambwira ko umwanya n'umwanya umunsi n'umunsi mwebwe ari uyu munsi arejo ari jya ejo bashobora kubica ineza je kuri jewe nagira ibakwe nuko yaciye anyereka aho Dani Famba Gasuguru Fatina aho baba uti yaciye anyereka aho baba yego urayibonera neza yo narahafotoye
umva ndakubwira ikintu oya mamviritse karabishari mamviritse uvuze yuko washitse mu ndakunyerera pumbavu jene tuko turafyina jenda guriya amahera pumbavu cyanda kumenya n'urusero rwo mu mutwe wa kiwerewere ndashaka kuba mo umva bakubwiye ko bashaka kuza kudutera yo cyane niko bakubwiye umenga ni ikirere wumviriza reka kumayo wishura ibyo ndanyaruka kumva utebe kwishura pumbavu oya nta kibazo mbabari bagomba kuza kudutera oya karabishe kuri tekana rero bashaka kuza kudutera yo no imitwe cya kabiri aho babaho bose warahabonye muze ndaje imbere na mu muji inyuma urahazi neza urahiye yo narafotoye yabonye ndiko ndicira genda bambara impunzu yego gusa ukagutubeshe ubusa ukumenya umuntu wagusa ndakumenya urutwa bambara impunzu uvuze bambara impunzu ya ndafuye nkabyara bose ndanyemeje pe aka gakino wakenye ryari aho nama ndababwira ko akazi kafise nyene ko kiya mu kazi kirazira kuzezeta akoresha ibintu bwenge ufise amafaranga ufise byose ukora ikintu ku kindi kintu ku kindi ibikorwa by'amafaranga bimara umwanya muto uribuka wa munsi hamwe twatuvanye kumbuye kwitorera ka kantu hajya Omar sabwe boss atenene Come on. Najene cyane. Aya gumuhagaze nana kimwe. Come on. Sabwe. Azi ko tuvukana. Ahubwo nabitetse naratangaye kubona ubirore. Aya kajya karagaciyemo ntazibana zita kumanya amahembe urazi ko twabanye imyaka myinshi kandi tuyikundanira. Oya nana ndagwa amahera ugende kwa muganga. Come on. Azi ko tuvukana. Cyane. Azi ko ndagukunda kuva kera. Ubu rero ikintu ngomba ndagukorera nk'umuvukanyi wawe agukunda cyane ngomba ndaguhindurira ubuzima ariko kuguhindura ubuzima turakizi rindira kumahamba turakizi iki ntigifyina ntikiyuba ntegabira ibyo ngomba ndakubwire hama nawe wibereho neza uriko urabyumva uriko urantegera sawa komanda urazi ko uri umugenzi wa Goliath sivyo urazi ko yahora kugaburira n'igihe je ntari ngaha urere ikintu ndakubwiye ahantu nari mpangiye wa mugore wanje urahazi ndabizi warahabaye igihe gito ijyanzu niyo ngomba ndakugabira ijyanzu niyo ngira ndakugabira singira ahubwo ndayikugabira ndakugabiye inzu komanda ubeho neza ariko rero tureke no kugabira inzu gusa ngomba kurondera n'umugore mwiza afise umufutu nk'uw'ikimonyo mwiza ameze neza nawe ubeho nk'abandi uryohewe erega isi tubayeho ntugire ngo abantu bose bararyoherewe ngo kubaho babayeho nabi babura icyo barya babura icyo bambara twese tuba dushaka kubaho neza kandi tukanafashanya jere ikintu ushaka kumfasha wewe na Goliath shaka mube nk'umutima n'amaraso uko uranyumva ahari abarihuri umugende uzumenya amakuru yiwe ya buri munsi aho yagiye aho yacina aho yasohoka urumva mufitaniye amabanga menshi ivyo ubihejeje ukabinkora nkuko ndabigusabye namaze kuguha inzu igisigaye n'umugore uko uranyumva tugende muri ville ntagura impunzu wambare neza ndaguha amafaranga arije do push hama akazi kawe kazoba gatanguye ariko ugafyina umenye ko uzori kurafyina n'urufu yana sino ofisina tugende uko byagenze ndakwemeye uri umugabo urugamba tuzoroheza neza none ho guzwa niki neza ibiciro umuriro tubifise amara tuyafise rwose naje kwambara twagiye
bose umva rero ndakubwira hahantu rero Fatuma Famba Chamamare na Dani baba nikuru ujya muryango urabona umuryango nyene wuguruye harya nyene niho baba kandi bose uretse ko rumemba neza urasire ko baba hari nukuri Esse cheval niko nabona. Ese cheval ni moya duteye. ndapfuye None umva nje nditaye ndasuye mu rugo esti cheval yamenye bitaha tuba. Ntabwo umuza tuba kiretse twebwe twenyene na Goliath. Ngiye murangiye. ukora ikijuju ora uyumvira yuko Goliath yodufasha tamahera tumuha tukamwizera nyine uko nyine Ahubwo usanga ari Goliath nyene. nta wundi muntu yamweretse ngano kuba niwe nyene. yamwamwizeye bamuteye gute We, nasikiza kimwe. Goliath yatugambaniye kandi ngorane. Fatuma ari mu nzu kubera niyo yasigaye ajyanye. Reka ndamutelefone ndamubwira basa ngume mu nzu hama dukome indura abantu dutabare. Fatuma ari ndani. Kuma hamwe sti Fatuma ari ndani. iyo se numero y'ibintu Fatuma ari ndani ndamutelefone kwa kuravye gomera kushaka telefone jewa kuma hamwe Fatuma ari ndani ndamutelefone kugira aze hama irasoni. Fatuma itaba. Você vai aqui. Fato. Amaraço. Fato. Ué! Iki kirofona ni ngaho urakaunda kuti yo mipago y'amakuru nkayi n'imipago y'itopito uja ngakukira. Ushaka uturatwe kutwita kuzurira iyo mituru y'imihofu wari umenga n'intore zapfubiye kuti vanga hake wa mugambanyi we Estime ntara kimeze Estime ntara kimeze Estime atwize Mariage Dani kira mityo mibinga n'ubwanga nk'imisagasaga y'ibikoro umva wamba utariki konta kusuri wabi chuki kasara chikipka chichitanye iyo shetani Goliath nyica nyica
niyo mugambi wari ufise ko twica nyije ndinga Nica! Dani, je muhure na chefari hage Dani, naje ndigeje Dani. Nta kintu na kimwe narinzi Dani. Nta kintu na kimwe nzi Dani. Dani, nta na kimwe nzi Dani. Korea tusubire ndi. Korea tusubire inyuma wa. Genda bao. Bao, genda. Allo cheval. Ego. Ndi hahandi nyene kuri kakayira. Nateze. Ego. Ikirengana cyose camena. Ego. Ndazuranze. Kandi banyizeye. Ego. Nateze ndi kumutego. Sawa. Ntabwo mumbabarire. Nyarusanye mu bandanye mbatse. Imana komanda babatse. Jewe mvuye nacho isabera. Kandi abana bafise umwana. Hamana komanda bibarize kandi wora yitwa Famba sinzi ko muba. Famba? Famba. Yaguteye inda? Umwana no wiwe. Turabe neza. Hama mwamfasha mukamundangira nimba mba muri ako gacimbiri ko nanje mumunyereza nuko hasi ndamuha umwana nanje ngagenda kurondera ubuzima. Famba? Famba umuhungu mugufi afise ubwanwa burebure gucaye? Nuyo nyene. Muto? Yonze. Nubango avuka mu rugombo? Avuka mu rugombo niho basi naye. Umwana no wiwe byukuri? Nukuri nuwiwe. Uri mukuri? Ndi mukuri sindakubesha. Kuri wamfasha ukamunye. Chimbere ndakwereka hapo. Ako Goliath ni umwana mubi cyane gose. Kuduhemukira. Twibaza ko turi kumwe. Kumbe ari umugambanyi wa mbere dufise ashaka kutwicisha. Avyerekana nawo umupango twari twapanze kuja kwa Dani. Uturabye binara kwa Cheval. Usanga agatego bari baduteze. Kugira ngo tugende bacha batwiciramo twese. Gira babonye ko twatevye kujayo. Bashaka kuramo umwumwe. Umva misumu wa oro munini cyane gose mu mutima wanje. Esti. Bazi ikintu kimwe. Misi yose bavuga ngo iyo namenyeza mu nyuma. Ubu ndiko ndicuza ikintu cyatumye tumwizera Goliath. Tuzi neza ko akora kwa Cheval. Bisigura yuko bigiye byo kundokora byose akankura kwa Cheval, akangarukana mukambona. Bisigura ko bari bapanze yuko bongarukana kugira ngo batwikire rimwe twese hamwe ntagire uzokurikirana.
bisigura ko yari imigambi yabo. Ibintu byose Goliath yadufashije, yari inzira yo kutwiyegereza kugira ngo barabe ukuntu baduhonya twese cyane. Iyo hataba Imana ujya mwanya baje gutera hajya muhira, iyo tuza kuba tuhari natwe bari kuturasa twese. Mugabo raba n'umunsi turamubuze Fatuma, baramurasha arapfuye. Ni kimwesho cyerekana ko ibyo turimo atari ibintu byo gufina. Uko twahora tubyibaza siko biri. Nimba batangiye kwica umwe ku wundi, bisigura ko iyo tuhaba twese twari gufira rero. Ikintu gihari ukuraba kwanza ikintu cya mbere cyatuma tuva ngaha tukaraba handi tujya kuko ndushobora kubona tuba ahantu bamaze kumenya abana tutangiye kwikiraho umuntu. Fatuma umwana w'abandi, umuntu yatwitangiye yadufashije n'ibirangiye apfiriye mu maboko ya Chevare. Nuko gusa njyewe mvuze kenshi, mbonekana nk'ikijuju, mbonekana nk'ikirofa, mbonekana nk'umuntu atagira indero, mbonekana nk'umuntu adakwija mu mutwe neza, mbonekana nk'ikibono kimwe cy'ikidebire kitabaho. Ari guhara ubwenge bwawe wigize ubwira, ubwari wagize ubwenge. Nico rero kiza gituma n'ubwenge bw'iwanyu butagikosanta hano hamwe, bukiyumvira ikintu c'akamaro. Je narababwiye ati nta muntu wo kwizerwa ngaha kwisi ahari atari Imana gusa canke nyoko naso. Ariko najya ngaho nkababwira ibintu mukavuga ati rwa rugobogobo rwa runyarugombo ubwenge bwiwe buri mu naco azovamo n'ikirofa kiraho. Ariko mukibagira yuko kuba iyi si canke kuba ngaha leta y'iwacu yabonye yuko reka tukura abanyarugombo muri komine twishire muri kapitale, kubera abanyarugombo bifitiye ubwenge buhanitse, tubakuye muri province tukabashira muri kapitale. Igihugu cacu coronga abanyabwenge benshi, cogera kure kandi cogeraho kishikanye. Muca muyumvira igihugu ciyumvire nabi, ariko uravye neza cyumvira ijambo ry'iteka, cyumvira ikintu gikomeye cyane. Kuba twe twashije muri kapitale ni ikintu gikomeye kandi cyiteka. Ariko tukaja ngaho abanyarugombo tukabahanura ibintu ngo hecakiwe rero ngo kiravutse, hecakiwe kiravutse. Ibi nibitugarutse ko Fati na nguni yapfuye. Twari turi mu kangaratete, anytime umwanya wari wose udashobora gupfa dutazi n'ikitwisha. Ikiri ngaha rero nituje mu majambo menshi tumvira ibintu byinshi. Ikiri ngaha umugabo arinda kaje, twicare ngaha nk'abapfu batembera, ikiza kuba tuzonga umuti. Jewe na kare nifite aho mpungira ingorane kuri mwebwe bavuga ibujumbura umenga niyo so niyo nyoko. Je nifite ahantu nkubisaga pakamwe no simbira ngakubiza ubuzima bwawe inka wumburi kuravuga. Isiyo mpamvu rero mutuma mumbona nk'ikirofa ngo rugombo ngo bayikuye muri zone, ngo bayikuye muri commune, ngo muri province aho uvuze. Kuba rugombo bayishize muri Bujumbura meri bivuze ko abanyarugombo muri abantu irega si rugombo gusa. Gusa ikintu kimwe gihari, tiko turavuga ibintu bijanye n'ubuzima bwacu, bijanye niyo turi kuturaje, tuzorozana nk'ibintu bitagira akamaro. Ivyo naho bihuriye. We niyo ngorane muza mugira buri munsi, niyo ngorane muza mugira. Narabibira nababye kandi ngabo bashobora gukubita ikofi ubunye umwanya ikofi wari kubitwa ngaha. Ntari byo kufite makofi. Goliath yakunaniye ahuje nkubitejewe cyakugwana. Goliath yakwiciye umugore amasasi napfuye twamuhanze, hanyuma ishavu ryawe ucurita kuri jewe ufise ubwenge. Si hamwe nza nababwira abanyabujumbura arakana umuze wubura mu mutwe. Daniella n'uyu turacari mu kiriyo mpamvu uwo mufise ico mupfa uramuzi. Iwo mufise ico mupfa muramuzi. Goliath araho arasamye, Chevare araho arasamye, bande baraho barasamye, ishavu mushaka murita kuri jewe. Uri ngende ko ndatukwa nkuko nandi ubwenge busa nk'ubwa Dani mubireke da kana n'uyu yarasaze mu mutwe umutungo uko nyine. Ariko ndamukagana by'ukuri uzofukoro wewe uzomenya nawe waguye kora umunwa wawe gusa sakirimi kibi yatanze umurozi kuvuga nawe.
Komanda ni sawa. Ni sawa ni sawa. Ndakwegeye kwanza. Meze neza? Yego meze neza n'ukuri ndashima asha. Wari? Umukozi ariko ararondera. Okay. Umuntu wamubonye? Yego ndamubona. Okay. Ibyo twayaze uheruka urabyibuka? Ndabyibuka. Cyo nakwemereye urakizi? Yego. Mu byo naguhaye hari hasigaye iki? Mu byo wari wanyemereye hari hasigaye nkumi. Komanda. Jewe imvugo yo wanje cyana ningira. Cyo nakwemereye byose naguhaye cyari gisigaye hari umugore mwiza nakwemereye kukuzanira. Wow. Amafaranga naguhaye inzu nziza naguhaye cyari kibuze niki nukuri boss nta kindi jewe ubu nkeneye icyari kibuze niki ahubwo nicyo mbona nuko muri ngaha muri saa nandi naca ntangura akazi ko kunaviga gusa wibuke iyi Imana ihaye umuntu iramusabisha ikana wibuke ko uri ku kazi kakazo kunira naho wimbe wigera. Turagushimiye kuba wakurikiranye ino sinema ariko rero gira subscribe ufite kuri kajya gakengeri murakoze.